Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Amakuru mukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abandi mukayakurikirana muri Canada, abari muri Belgique, Buraya, mu Bufaransa, mu Budagi, mu Bwongereza, abadukurikirana muherereye ngaho muri Kenya, kandi mudukurikirana muherereye muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru tubazaniye turaza kubabwira ku burwayi bwa General Alain Guillaume Bunyoni vyoba vyifashe gute, turababwira kandi ku bijanye n'amagara ya Varisito Ndayishimiye ahari mu rugendo yafashe asohoka igihugu, yoba azagaruka ryari, yoba amerewe ute, nayo kandi agatorwasa nawe turaza kumuvuga ko ibiriko biramuvugwa ko muri kino gihe. Turabazanira amakuru avugwa muri politike kandi inkuru yaranze gisata c'ubutungane, aho rero bibandanya kuyangara, abandi ko baranyuruzwa ngaha mu gihugu c'Uburundi ni benshi cane. Niki kiriko kiraduza igwirirana ry'abanyuruzwa ngaha mu gihugu c'Uburundi, vyoba vyifashe gute? Inyuruzwa rya Dieudonné Niyukuri Batazira Labe na bagenzi biwe Eloi Nkurunziza, Venant Ndikumana na Fabrice Ribwirumutima bafatiwe mu Kirundo kuwa 29 z'ukwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 n'umwaka uheze. Kuva ico gihe bafashwe haravuzwa abandi benshi baragiye banyuruzwa bagafatwa bakabugwa irengero, harumvikanye igwirirana ry'abanyuruzwa n'inzego z'iperereza. Aba kandi ntibafashwe bonyine, barafatanwe na Bonaventure Nkuriyingoma yafatiwe mw'ihoteri Igitega mu bucagucagu bwo kuwa 30 z'ukwa munani 2025. Birazwi ko ababafashe bari barongowe na Salvatore Horihoze atwara iperereza mu ntara ya Butanyerera. Ikibanza ca nyuma babonetsemwo bakanafotorwa ni ku biro vy'iperereza mu Cibitoke muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025, nyine muri Nyakanga. Kuva ubwo nta gakuru kabo gatomoye karasubira kuboneka. Muri no nkuru turagaruka kubavuzwe ko banyurujwe bazira Rabe, haragwiriranye nyine abandi benshi bagiye bavugwa ko banyurujwe, abandi bakabugwa irengero, nabo tugiye kubavuga ko kugeza ubu nta gitigiri kizwi c'abanyurujwe bose bagirizwa ko bakorana canke bavuganye na Dieudonné Niyukuri Batazira Rabe. Iyo bajanywe ntihazwi gushika ubu. Hano tubasangiza bake twashoboye kumenya inyuma yaho barabe bahejeje gufatwa. François Nzambimana avuka i Bulinga muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yahahora. Uyu yahoze ari umusirikare mu gisoda ca kera ex-FAB, aho aviriye mu gisirikare yarabaye muri Afrika y'Epfo no muri Mozambique. Bishoboka ko ariho yamenyekaniye na Rabe.
imbere yo kugaruka mu Burundi. François Nzambimana yanyurujwe kuwa 22 z'ukwa munani 2025 indwi imbere ya Rabe na bagenzi biwe. Amasoko yacu avuga ko François Nzambimana yoba yari yatumwe gutegura aho Rabe na bagenzi biwe boshikira i Bujumbura. Abiwe na bagenzi biwe bazoshikira i Bujumbura. Abiwe ntibazi irengero rya François Nzambimana, ariko kuko vyagenze ku bandi barahumurijwe ko uwabo ariho, ko batobandanya kumurondeza. Baciye kuri zino mbuga, ku mbuga hwaniro cane nko kuri Ndondeza kwa Pacifique, mu bimenyesha amakuru bitandukanye, barababwiye ngo bazovyihoze ntibazosubire kuja kubaza ngo wabo ariho. Ayo rero bituma twibaza ko ari inzira iperereza ryafashe kugira kino kibazo ntikigume kivugwa mu bimenyesha amakuru, abantu babo babarondeza. Uyundi ni Leopold Nduwimana benshi bita Poro, Jean Paul canke Prosuperi. Uyu Prosperi rero Nduwimana akaba avuka muri komine Mutumba mu ntara ya Bujumbura. Uyu azwi ko yegereye umugambwe SNL. Kuva muri 2015 yagiye aragirizwa ko ari mu mihari y'abagwanyi, yaranabipfungiwe, mu nyuma ararekugwa. Yarasanzwe aba mu gihugu ca Kenya, aho ari umudandaza niho yakora. Leopold Nduwimana yafatiwe i Bujumbura ku wa 27 ukwezi k'umunani 2025, umunsi umwe imbere ya Rabe na bagenzi biwe. Amasoko yacu aremeza ko Leopold Nduwimana ashobora kuba yaravugana n'abatari bake mu bavuga ko bafise imihari y'abagwanyi. Abiwe bibaza ko yahemukiwe n'umukenyezi wiwe batumvikana. Amasoko yacu yo yemeza ko yahemukiwe n'abo bitwa ko basangiye urugamba, kandi ko yari acunzwe kuva akiva muri Kenya. Amasoko yacu yemeza ko yafashwe na Colonel Alexis Ndayikengurutse batazira nkoroka. Leopold Nduwimana ntarigera asubira kuboneka, co kimwe n'abandi. Abiwe barahenzwe igihe kitari gito ko bohumura ngo uwabo bimirije kumubona. N'uyundi yafashwe ni Pascal Nshimirimana batazira Karido. Uyu Pascal Nshimirimana batazira Karido rero we avuka ku mutumba wa Ndava mu komine Ryansoro yahahora, intara ya Gitega yahahora. Pascal yari mu gisirikare c'u Burundi gushika muri 2016, aho yaca afatwa yagirizwa ko ari mu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu muri dosiye izwi cane nka dosiye Nyongera. Yarekuwe muri 2021. Ubu nk'uko rero biriko biragenda bishikirizwa, aba bose bagiye barafatwa bagabohwa bagapfungwa bigizwemwo uruhara no kuri ico kibazo ca Rabe, nk'uko turiko turagenda tubibashikiriza. Ibintu bikaboneka ko bitaza koroha na gatoya
ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abariko baragenda bagirizwa rero muri iyi dosiyo ya Rabe, bikaboneka ko iyi dosiyo irimo igipfungu cinshi nk'uko turiko turabibashikiriza. Uyu Pascal Nshimirimana batazira Karido rero nawe kuri kino gihe akaba kuva muri 2020 ubu yari ajejwe umutekano ku bitaro bita Hopital Roi David i Bujumbura, niho yakora nk'umusekirite. Aho nyene niho yafatiwe n'iperereza kuwa 3 kwezi kw'icenda 2025. Ico tumaze kumenya nuko yari asanzwe aganira na Eloi Nkunzimana yafatiwe hamwe na Dieudonné Niyukuri batazira Rabe. Kuva Pascal Nshimirimana afashwe nta gakuru kiwe. Uyundi ni Audace ico yitungeye. Audace avuka ku mutumba wa Nyamitaga komine Gisozi mu ntara ya Mwaro yahahora. Audace akukurutse vuba mu gisirikare, ni umuganga yakora igihe kinini, yakoreye igihe kinini ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Yanyurujwe mu gihe yakora ku bitaro bita kwa Binagana i Bujumbura. Audace ico yitungiye yanyurujwe kuwa 21 ukwezi kw'icenda 2025 avuye gusenga. Igihe anyuruzwa yariko yitaba telefone yamubaza aho ageze, ntiyamenya ko n'uwariko aramuhamagara yari yamaze gufatwa. Kuva Audace ico yitungiye anyurujwe ntarigera asubira kuboneka, ariko nawe nyene mu muryango hagiye haraboneka amakuru ameze nk'ayahumuriza ko wabo ariho. Hose biboneka nk'intumbero yo kubuza imiryango kuguma barondeza ababo kugira ikibazo cibagiranwe. Ivyo nivyo iperereza ririko rirakora. Benjamin Nzambimana uyu nawe nundi. Benjamin Nzambimana yari umupolisi avuka ku mutumba wa Gashingwa muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya yahahora. Benjamin yahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB, hanyuma muri 2005 aca yinjira mu gipolisi c'u Burundi. Yafashwe ari umushoferi w'ishure ry'igipolisi ridi ahitwa Mitakataka mu ntara ya Bubanza yahahora. Benjamin Nzambimana yafashwe kuwa 19 z'ukwicenda 2025. Mu nyuma acasabwa guhamagara mugenzi wiwe Audace ico yitungiye, nawe yahavuye abo bagabo bose bagiye bafatwa bafatishwa na bene wabo nyine nk'uko biboneka vyagiye bigenda. Uyundi yafashwe ni Pastori Robert Havyarimana canke Robert Havyarimana, ni umukozi w'iperereza avuka muri komine Rumonge. Yahoze ari umurwanyi wa Paripehutu FNL. Ubu yafatanya kuba umupastori no kuba umukozi w'iperereza. Ari mu bakozi b'iperereza bari bacunze Rabe na bagenzi we mu Cibitoke. Bahavuye bafatwa inyuma yaho
inyuma yaho hari ifoto yerekanye aho Rabe na bagenzi we bari bafungiwe mu Cibitoke. Kuva ubwo nta gakuru ka Pastori Robert Havyarimana na bagenzi biwe ntibazi irengero bo mw'iperereza nyine nk'uko vyagenze ku bandi. Umuryango wa Robert Havyarimana uguma uhumurizwa ko ari muzima, ko hari ibikorwa yarungitswemwo. Aho ni mu gihe hari ayandi makuru avuga ko yoba yaramazwe kwicwa. Umukozi w'iperereza nyine iyo ufashwe uri maneko barakwica, barakugandagura. Yundi yafashwe, abantu bose bari hehe nyine kuko biboneka bagiye bafatwa. Amakuru dufise dushobora kwemeza nuko bano bantu batandatu batigeze bacishwa mu busho bwa documentation Service National de l'Enseignement SNR. Ibitandukanye n'ivyashikiye Rabe na bagenzi we. Hari amakuru avuga ko boba baraciye mu busho bw'iperereza rya gisirikare JD. Hari ayandi makuru yo avuga ko bajanywe mu mazu adasanzwe y'iperereza yoba ari mu Kigobe hafi ya DCA. Aho hose nta muco urimwo, ntiwomenya niba ari vyo canke bitari vyo. Ikintu gikomeye bano bose bahuriyeho co kimwe na Rabe na bagenzi we nuko haboneka intumbero ikomeye yavuye mw'iperereza yo guhumuriza canke kunumya imiryango ingo bizere ko ababo ataco babaye, maze bareke kuguma babarondeza. Birashoboka ko hariho iyindi miryango myinshi iyo itigeze inavuga ko ababo banyurujwe, nabo bakaba barafashwe muri ino dosiye ya Rabe, maze biguma ari ibanga kubera urwo ruyeri rw'iperereza. Kuva bano bantu bafatwa, nta rwego na rumwe rw'igihugu rwagize ico ruvuga. Ikitavuzwe co ni umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu CNDH. Amezi agira abe indwi inzego zose zinumiye. Turabandanya kurondera aho abo bagabo baciye bajanwa. Rabe, Audace, Pascal, Elwa, Vena, Bonaventure, Fabrice, Rabe, Robert, Dieudonné, Leonardi n'abandi benshi bagiye baranyuruzwa ibihe bigiye bitandukanye. Tuzoguma turondere tumenye aho bagiye. Mu kanya turabandanya kubatunganiriza n'izindi nkuru zigenda zigaruka ku butegetsi bwa Gitega, ukungene babandanya kunyuruza abatari bakeya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Abahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.